Bifes on the floor ku ndirimbo yiwe yise umufana yarahamagaye abaririmbyi bashika ku 10 niho yaza guhamagara umuririmbyi yitwa Fabilove Vacation Boy umurapere akomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi. Uyo murapere aza kumwanyira niho yabonye kuzashiramwo satura mababa. Hero bite so jendi bazamura meze neza nkuko bisanzwe kuba tazi nkabanitwa Japhali the most cyangwa te promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka guys. Narababwiye kari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Muntu ukeneye kumva inko wumvirize udakeneye kumva no haguruka ugende kuko yiwanje nibasomba urusaku guys. Amakuru mfise indirimbo yitwa umufana ahari kuisha fabilove hagiye satura guys. Narababwiye yuko jeri je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi ame murapinga abandi muraharira muravuga ko Dimoze ngabesha guys. Ni jewe mushinga amateka nandi amateka uzoyasanga y'umuziki w'u Burundi. Jewe nitwa Rukuruzi ndakurura amakuru kandi jewe mumenye ko ari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Nubundi sinegerezwa kubura amakuru kandi je nanga amakuru ameze neza guys. Impinduka mu muziki ndundi guys. Abaririmbyi nk'aba baboneka gake mu muziki ndundi. Bifes on the floor aheruka gukora amateka kwegeranya abaririmbyi bashika ku 10 ga mu muziki ndundi. Mbe wibaza guhagurutsa abaririmbyi bashika ku 10 muba wabahaya ngana? Uyu mugabo ayoca bica yoca bakoma zobavuna. Uyu mwami wa hip hop nga mu muziki ndundi muri industry azobavuna zobakoma. Narababwiye jewe Demosa ko nzobazanira amakuru ameze neza, amakuru atomo. Amakuru mfise nuko Bifes on the floor yahamagaye umuririmbyi yitwa Fabilove Vacation Boy umurapere nkawe barimba umudi umwe amuhamagara azamufasha urugamba rw'indirimbo yiwe yise umufana. Ariko Fabilove aza kuvyanka niho haciye haza satubi. Burya satubi yaje ari uko Fabilove yabihakanye yavyanse niho haciye haza satura mabava aramusubirira. Mbega wibaza guhagurutsa satura mabava bibaza woba wamuhaya ngaga? Ico gituma rero bikomeje gucanga abantu benshi nga mu muziki w'u Burundi. Bifes on the floor akomeje kubacanga bavuga ati none uyu muhungu tuzomugirene, tuzomukoze iki, tuzoko yatunaniye muri rap muri R&B mu biki hose je ko yatunaniye tuzomugirene guy. Azokwama bayobora Bifes on the floor azokwama bayobora mwanka mwavyemba. Uyu ni king of hip hop.